mu vyabaye 72 nari umwana mutoya mugabo bimwe naragiye ndabibona umwana afise imyaka 9 ivyo ashobora kubona arashobora kubibona kandi aravyibuka n'ubu ikomine narayivukemwo ndayibamwo ndayikoreramwo naranayitwaye kuva 2005 gushika 2015. Aha turi rero ni hibara ryagwiriye bavuka komine ngaha bagandaguriwe ahanyene. Ibi biro inzu mubona ngaha inyuma yacu byari biro bya sentare, iyo niyo babakoranirijemwo mbere yuko baca babashira ku muriro barabarasa. Aha rero hirya no hino muri ibi biti by'amapinusi hariya hari amavoka, no kuvuga huzuyeyo ibisigarira by'abantu bapfuye ico gihe. Twebwe rero igihe twaza kurongora ikomine twabaye gushika mu 2006 twatanguye kwakira bene gihugu, tubakiriye bamwe baraza baratubwira ivyabereye ngaha, ica bituma ikomine tuyimura kuko twanka kwakirira bene gihugu ahantu bamwe bacikiye kwicumu abandi aho baburiye ababo. Tutireka dushira ikomine ahantu ashobora guhuza abene gihugu bose bakisanzura mu kurondera izo bifuza ikomine. Aha rero ngaha hariyo ibinogo bahambyemwo abantu benshi cane. Twebwe ico gihe twari abana batubwira ngo bashika mu 300 ariko bandi baravuga ko barenga. Twebwe rero nababwiye gutyo jewe mubona nanje nabuze umuvyeyi ico gihe 72 ari mu bantu ba mbere bishwe barashwe kandi ntibabiciye ngabo babiciye ku musozi Rutegama ahantu kuri zone Igishiha. Abo bantu baciye babahamba ari abantu bashika 14 babahamba muri toilette. Jewe nagiriwe ubuntu sinahunze nagumiye ngaha. Iyo ndiko ndavuga reko ndi n'umucika cumu nanje ico gihe umustanteri yatwara ico gihe nanje yaramfashe ndi umwana muto w'imyaka 9 baranjana kumfunga na mama yari afise akayoya kari kamaze amayinga 3 kavutse, batwagiriza yuko twabitse bamurere. Twaragiye turasamba kubw'ububasha bw'Imana turaharokoka. Nico gituma mvuga rejo ko ndi umucika cumu kuko narakubiswe. Niwo munsi wa mbere nabonye ikintu bita inkoho, niwo munsi wa mbere numvise bavuga ikintu ngo charge, niwo munsi wa mbere nabonye umuntu witwa mustanteri, niwo munsi wa mbere kandi ninjiye mu biro vya mustanteri. Ivyo nivyo nabonye. Urumva yuko habaye amabi menshi akomeye. Nubwo hishwa abahutu ico gihe hari abatutsi bamwe bafashije bashoboye kunyegeza. Nka jewe mvuga uno munsi aho bantu baye kwikomine sinakijijwe n'umuhutu, nakijijwe n'umututsi. Yabonye acagira ikigumbagumba araheza aratuvugira turaheza turarokoka uyo munsi. Uyu yari umupolisi rero, yari umupolisi yabaha hafi.